DFTV Tunda Juhudi. Nizera yuko mugwe neza bakunzi ibiganiro cyo kuri DFTV 257. This is DJ Fanny plus 257. Ndabakunda cyane. Nkaba nongeye kandi guhura namwe kundi munsi n'umuririmbyi navuga n'umushitsi sumushitsi kwanza Bface amaze kuzanga ha cash Bface Boniface abarugira gira ukwishaka gira ukwishaka Boniface nange nubivuze umuntu bamvyaye ndagibuka iryo zina nje namangerageza kuza ndafata amazina y'abaririmbyi kugira nihaza tumaranirongo bakambaza ati umuririmbyi tukana kayitwa gute kuri karanga muntu nce nitanga ni jewe cindonka amasabuni wabibonye none karibu muri DFTV murakoze cyane gose Imana ibahezagiye ego Bface tudatevye novuga indirimbo yawe ndabe iyo ndirimbo naragerageje kuraba mu ndirimbo zose wagira sohora kuva Bface yakitwa Bface niyo ndirimbo iri hejuru cyane kuri views wakoze iki nkekari kwera ari nziza cyane kwera Jesse nkunda gukora ama video sinkunda gukora ama video cyane ariko kaya ka video ngene kameze gafise ama image ari unique nta muntu yaramenyereye ama image kwanza bamenyereye ndiko ndaririmba mpara niyemera mvuga ibintu by'ubuzima ibintu byo kuvuga ibintu bya rap ariko ubonye ndi romantique nkakujya nkacenja muri nature Bugarama ace nkoresha umukobwa mwiza nkamona video igakogwa n'aba pro nka Elare na Ige bitezo ko umukobwa mwiza nkamona muri no miss tuvuga yuko kuva muna wadatangiye kuririmba uri muririmbyi umuri hafi cyane ko bari ubundi bucuti bw'inyegeje nyuma y'akazi oya nkubuwe wowe keke kinone yagenda bagije kuko navuga yuko niwo muririmbyi kazi uri hafi mbona Natasha mwarakoranye collabo mugabo ntimwabaye very close nkuko ndabibona kuri mona wada ushaka nakora challenge umva ukuri kurabona na master yugo mubona Bface ibintu birakomeye cyane bwira mugenzi wawe ibintu nivyoroshe hariho ubucuti bukomeye hagati yawe na mona wada igituma Natasha nanje bitakomeye kuri ya ngo tube proche arubatse ntabwo aba afise umwanya nk'uwo mona afise urira arigenga naje ndigenga biba vyoroshe cyane kuba twokorana n'ibindi byinshi ariko Natasha ni collabo Bface abarizwa muri wabo kwa mona muri wabo jewe ni mukirayo sivuga kwimukirayo kwamba oya ni inshuti sanzwe dusangiye umwuga no muririmvyikazi je natanguye kumusupportinga ataraje ari hagikija muri studio ku ndirimbo ya mbere hama kujya nawe yansupportinze mu ndirimbo n'ibintu bisanzwe gose ni nkuko no bisaba wewe none nkubenda gwamagaye nguze muri video yanje hari video nkaba numva ko no guconvinka erega namona ntaho vyari bwakore mu ndirimbo z'abandi oya yabikoze wanje ni nkuko no bwira wari we wese nawe nkabigusaba nkabona urabinyemere idea ndabe apart ya script ya video idea vuye kwande script ni Ige yanditse script yo kwiba umuduga yo kuduga ibintu nk'ivyo imodoka ikadufira ko yani we yanditse followers 221 n'amajana Bface afise kuri Instagram nabiwiwe cyangwa heri akantu yoba yaragize ko matwasubira nibaza ko iyo naba ari fake mba mfise asumba hajya kuko ikwizina mfise ntirihuye na 20 ndibaza uzi public mfise mu gihugu intara yose ngiyemo ndi capable yo gukoranya nk'abantu barenga 5000 ukaba wumva ko mfise 20000 ahubwo bari kumbaza ati kubera iki utararonka barenza nuko tutamenyere ko Instagram itamenyerewe cyane ngamo nubwo itamenyerewe ariko ebivanye jeje nyene nashise ndibuka ko hari igihugu nigeze gushikiramo barambaza uri mu journalist wa National TV and you have a TV online in yego ndazi nuko nyene avuga ufise followers bangana gute kuri Instagram Uva baratangaye byatumye bagira n'amarecherche bamenye Burundi bwifashe gute none abantu batangarira afise plus de 50 iyumvire none nkanje kuri 20 umva bovuga gute bavuga takagahungu na underground nta nico karashika ko sasa niba tahura yuko population yabo na population yacu zitandukanye gose kubera ko twebwe turi bake kandi n'abasanzwe bakoresha izo telefone z'ama Android ni bake cyane urumva rero twe nubwo turi hagarara ko nimba tutiyicara ko tu
yego vraiment projet yawe na Darasa projet yanje na Darasa yaheranye na TMG ndibaza okay mumaze kuvana na n'ijya management ya warufise nta gatima waravuze ati mbo même si niwe bari bamundondereye kandi amurondera pa kugira amarira igikorwa canje kundi aza abafanzi barakeneye kumenya barakeneye kubona ijya ndirimbo video n'ibiki nta gatima uragira uvuga ati kandi amurondere ku ruhande rw'iwanje cyangwa uvuga ati reka nsubirane na management tuyage numve ko bompa yotoriza cyangwa nimbe bemera ndayigure hamanize guhera igikorwa canje ico gihe nitwari twayiririmbye turi babiri gusa harimo na Rarijo urumva muri ico gihe Jesse noja kurekrama igikorwa ca management kandi umva cari igikorwa c'abantu benshi kumurondera kwandi gwe ko musi musanzwe muri barafera kuvugana turavugana kugira umurobasi mutume musubiramo ikindi gikorwa mugabo tubone Bifes akoze collab international tuyibone video tutu nanje ndanavyifuje kandi turayaga nyene twagumanye ubucuti vraiment n'umwana mwiza Darasa turatwandikiranira ndafise nimero yiwe kuri Instagram hose ni bon hama ibikurikira navyo nibaza ni programme ziwe Bifes aheruka ryari mu Kayanza nta meza birarahera nta meza biraheze sinibuka itariki ariko nta meza biraheze ushaka kwicara kumva ko ushaka kumara ukwezi amezi abiri uvuga nta meza biraheze uvuyeyo birashobora gushikiranye no kwezi ugahera utiyumviye gushikara urashobora guhera rega umuntu arafatirwa cyangwa ugasanga none wodugana urutwe gusa n'urushatsi atana amahera ufise ifa kwanza kwipanga ire ni voyage sishaka kugenda uko nyene juste pour kugenda mugabo nta na rimwe nkwiza amezi 3 ntaragenda kuramukanya muhira ubulo mama Bifes yewa ari muri management cyangwa ndi muri management ya Bifes nyene no kuvuga ndigenga ku buryo wo bakeneye gukorana nawe kugira wowe bakeneye gukorana nanje ni kunyegera gusa kumbaza ati akazana kontra akampropose ibikenewe nanje nka propose ibikenewe kuko kontra ni ivyimviro by'abantu babiri bitandukanye bihurira hamwe bakagerageza ku balance bakaraba ivyo duhuriza ko twese hagize utabihuriza ko n'uwundi aca afata inzira yiwe ariko umaze gukora ndabe ukabona igeze kuri runo ruhande bivaye ko wari wahinduye style cyari tukumenyereyemo umva yifuza kuduca bandari kunyene ko babona urana ko ni video iri kuyiruka igeze mu bihumbi 130 by'ama views muri mu kwezi kumwe kwezi kumwe ukuburamwe imisi ibiri yes ku ruhande rw'iwawe urifuza gutuca bandanye no mudiho kugira abafazi babana yari cyangwa urokene kubana utucangira utumixingira unajua Fani mimi sio mwana style mimi nakuaga mwanamuziki sasa muziki unakuaga na style nyingi sasa mu gihe umuziki ufise ama style menshi harimo rock harimo reggae harimo dancehall harimo old school harimo trap harimo urumva ugizwe n'ibintu n'amantuze menshi rero muri ico gihe jewe nimba ndi capable yo kuririmba dancehall nimba ndi capable yo kuririmba trap nta muntu numwe ndabisabira uruhusha essentiel nuko ntabitoba nimba numva ko nza gukora igikorwa abantu baza guhakira neza kikabaryohera nzogikora uko nyene mugabo ahantu ndi fort jewe nzi neza ko icyatumye bamenya Bifes on the floor ni muri rap mugabo muri ico gihe ntibisigura yuko je numvise ko aka style no karirimba nk'ubu ndabe nayiririmbye ndiko ndafina nayigize freestyle muri studio nayikoreye mu Rwanda mu producer arakora beat hama ndayandikirako ofete ama R&B yaranoroshe urazi ko nikorera n'indirimbo zimara hafi 11 minutes no kuvuga nka duplicateur zitandatu ziba ziri ngaho imengo na manote ariko indirimbo y'iminota 2 iminota 3 ni mistari tarenga 12 iyo no kuvuga no ngaha turi mu kiganiro no vyandikiraho nkabiheza sasa rero indirimbo nkizo oyo nokora n'amalbum menshi cyane ariko ivyo mba niyumvamo cyane ivyo numva ndi fort ni rap mugabo kiriya gihe hageze nyene ko mba inspiré n'uturimbo nk'utwo nanje ndakunda rega ndi romantique Bifes azwi n'umuririmbyi umaze gukora amakorabo menshi n'aba DJs hariho novuga boss notita ko ari induru sivyo ko nshimiye abakurikirana ibiganiro batagerageje kubiha umwanya cyane ngo babyibaze ko cyane byabaye hagati y'abaririmbyi aba DJ bavuze ko ari kubarengera kubafata mu gahanga bavuga yuko
abaririmbyi bavuze ko banegura aba DJ cyangwa ngo aba DJ mu Burundi ntibasupportinga indirimbo zo mu Burundi en plus ngo bashaka zivuzwe inshuro novuga ibice 90 kwijana. We ku ruhande rwawe nk'umuririmbyi warigeze kuja mu gihugu kibanyi cya Tanzania, imisi wamazeyo nibaza yuko bavuga ngo akanyoni katagurutse nikamenye ubweze. Warashitse waragerageje kugira icyo wongereje mu kazi kawe. We nkuko ruhande rwawe ngo nka Bface cyo kintu kivuga kwiki? Jesse sino kivuga ubu gusa nakivuze kuva kera naba bose bataraterana induru ngo bibe gutya. Jende umupatriote kweli. Ndakunda igihugu canje, ndakunda kuririmba ibintu byo kumva ndahimiriza abantu gukunda ibintu vya hano. Sinzi ko hari indirimbo umaze kumva yitwa ibiri ku mutima bitanu. Kiri ku mutima cya gatanu mvuga aba DJs bo mu Burundi, bo mu ma club, habavugiriza n'abavugiriza mu nzi wabo bose. Hari aho navuze ngo Wizkid, Davido na Conscience now wavuze indirimbo zabo bugaca bukira, ntibigera bamenye yuko we unabaho naho boza hano nta nagafoto wahatora. Ko mwitwaza ngo nta ndirimbo tubazanira iyo uvugije Teknova yagusanze muhira. Ukuntu rero bisembereza imiziki yo hanze nta nubwo bamenya ko banayivugije. Ariko twe twiriba turatera induru turi ngaha. Nta no kumva ati ebana abantu ifoko tuba supportinga kubera ko nabo turafise ibyo dukorana. Nibitera mu byinshi duhuriramo. Urumva? Sasa rero nibaza yuko bavuga mu kirundi ngo nawe nkokunganye nabwo amahere. Jewe ivyo navyidoze kera. Mugabo ni nkuko dupfa kuvyidoga mpindukiye gatoye dupfa kuvyidoga. Nta numwe ahemba mu DJ mu baririmbyi. Nta numwe afise kumwoblija ngo gira ibi. Ahubwo dukwiye kwigishanya combien de fois umuntu akwiye kwiga patriotisme kuko patriotisme itangurira mu mutima w'umuntu. Jewe ni naca hajya ahantu kwibarabara nkasanga gacupa mwibarabara, umucafu mwibarabara. Nkareka kubutora ngo kubera wewe utawutoye. Urumva? Nubundi aza kukarengana aza kuvuga ngo nanje ntaho natoye. Nubundi kandi aza kuza nuko nyene. Ni kuvuga rero wewe wakabonye ubwa mbere. Ni wowe ukwiye kuza ukabikura mwibarabara kugira ngo hagume hasukuye. Nubundi ni yabona kandi agakure hagume hasa neza kuko nimba ufise patriotisme muri wewe ushaka ko igihugu cawe gisa neza ugisabira neza ugisabira iterambere. Sasa rero nimba ugisabira iterambere nta kuntu woha agaciro kamiliyoni je umbona ngaha. Icambere mu bare bwabo nitwe tuzane mu mahera tugiye kubanwera tugiye kubagendera genre tukabatwarira n'abakliya sivyo uko bigenda kose baratubwira ngo twebwe ngo aba boss bacu nibo batwoblija dukore tuvuze indirimbo zo hanze ziryohera abanyagihugu. Babishatse nizo ziwacu zoryohera abanyagihugu kandi nta numwe yo hava adasoroye nkuko yaje gusorora. Gusa aho bwica no kubwira mu gihe habuze ico kintu cyo gukunda ibintu vyo ngaha aho bizogorana kugira ngo dushike kuco dushaka. Harakantu wavuze kankora koti ntitwa baririmbye ntitwo niwoja koblije umuntu mugizi utamuhemba bo hariho nico na ave ntaye wamuguriye mana yanje uretse nico naho pitch muri mwanya rero ikintu je novuga ko reka tutarabarandira reka noni DFTV nkuko muko madukurikirana en plus turiyo kugira turondere amahera y'umuyaga nkuba n'ibindi reka ducishemwo aka publicité gatonya hama turabana na Bface mukurikirane turabakunda cyane. Corona rero yaratwiciye ibintu yarahagaritse business zose umva ubu ni kibazo umva James game stress urumva nka anye numva ngo n'imitsi yaranze sinzi n'ingene no bivuga. Rero bizirero hari ahantu nkunda guhitana kawine bahita kuri Vanic wine shop hari ama wine azimbutse nta handi mpora ubuye narahahinyuye reka ndahagucishe wirabira ibiciro byaho nivyo bindengeye.
warushe iyo wiriwe nyarukira kuri Vanek Wine Shop ugure amawine azimbutse cyane ku giciro cyiza. Ni kuri Boulevard Zoripona impande yaho Havana urahasanga amawine y'ubwoko bwose tusibagereza Burundi warageze ahibereye usubira kwenda kubera iki nyarukira kuri Vanek Wine Shop. DFTV Tunda Juhudi. Ego reka rero tugaruke kuri ico kibazo yaravuga kuri iyo nyishu yarampaye Bifes aravuze yuko ikintu mbonye ko ego hariho abantu kenshi baterana amajambo mugabo novuga ni atakintu cyo kurefisa bakoresheje urantegera kuko je ibintu nk'ivyo novuga ku ruhande rwanje ko mubanza kubaka ubucuti ugiye uzi yuko kanaka ntumuhemba kanaka nta n'umusi mwe muhura ngo nahagarika mu mudugu vate bana wenda kuzuye mu DJ fata taxi cyangwe ingo mu mudugu wanje ndaguhe lift cyangwe fata bajaji ntiwiga rubikora muri umwanya ntuza kumutegeka ikora ubucuti nawe urantegera ukora ubucuti nawe kugira ushobore gushika kuri bijya bintu wifuza urantegera nivyo kenshi nkunda kubona kenshi no muri Tanzania sikuvuga ngo mubo ngo nabo nyene barabuzi ibibazo nk'ibi by'iwacu tuko turabura nabo nga mugabo umuntu ari muri business nka kujya iyo uramaze kuja mu isoko bariko baradandaza uzawumva tantine anko aragwamagara amazina mabukwe urumva amazina ngira ngo akakubaha abariko arakuresha abariko arakuresha kugira uzi umushorere wayi namwega baririmbye ngico kintu haruvuze nkwawe ndumva yuko ego kabisa urumva ko wiyumvira urabitahura uriyumvira kuko gikenewe no kubanza kuba ku bucuti hagati yamwega baririmbye kuko n'abaririmbye hari n'umuririmbye ushaka kuba umuvuza peut-être umuvuza mugejo mwahura wamuhana yambuka agacume ngo ntakuzi uri umuntu w'umucafu imbere yiwe kandi uko rubikoreye eske ryari uzosubira kandi kwiyumvira kugikora jewe ingene ndavyumva nibaza ko nga muri DFTV wewe niwe ufise liste y'abantu utumira niwe uvuga ati naka arakenewe ko tumuhamagara ngaha sivyo mugabo mu gihe wumva neza ko uyo muntu atarashikirwa kuri iyo liste ntiyigeraza sivyo je ndazi neza ko n'aba DJs mu kuvuza birabacanganya nabone urazi gufata indirimbo 90 canke 100 uzifata ku mutwe kumenya ati irajanye na ntuze yaguke kuko umuri mu DJ ugahirahira ugascratcha nabi ukinjiza indirimbo mu yindi nabi idahuye na y'amantu ze y'ama tempo uza gusanga bagutwenza bavuga ati uri kibamba sasa rero hari igihe muri we kugira ngo yiyumvire ngo Bifes arabaho kugira ngo yiyumvire ngo Fiza arabaho kugira yiyumvire Diamond arabaho yiyumvire Wizkid yiyumvire nanaka ivyo byose biramucanganya ariko gusa jewe ikintu magararira ko ndabizi neza yuko ndabizi ku bwanje nta muntu numwe akwiriye kubategeka sivyo kubera ko babo bari ku kazi barondera amahera twe ntitubaha amahera ntitubahemba ni juste ko ahubwo jewe wo crey wami ego iyo aburoroje nama nabutanze keshe uburoroje nama nabutanze nona nkuko twatuvuze yuko mu isoko ushobora guhamagagwa izina nk'umuntu Shangazi Mamdogo Muyomba Uncle tonto bofre akakuhamagara maze ntanakuzi mbwa kugira juste umushorere ivyo nivyo nshatse kuvuga nona iyo igikuru tubanze tumenye isoko ryacu ry'umuziki kuko imaze kuvuga ati umuziki ni business iyo business ukeneye ntihombe kuko nta umuntu akora business kugira hombe kira umuntu abakeneye kugira yunguke ukeneye rero kunguka ni genre ni nka kujya uvuga ati reka ndabikintu nkora kugira nunguke nsohora ivyashara vyanje rero akaroro ka hafi unanambo nama navuze rana tufate nk'igihugu kibanyi cha Tanzania maybe kwa acho kitwegereye cyane gusumba uravye imigenderanire hagati y'aba DJ cyangwa abamesha makuru n'abaririmbyi suvuga ngo ni myiza cyane mugabo barayihisha umuntu ntimunavugana agize nk'isabukuru y'amavuko uramupostinze hari umuntu amubwira même si atagufollowing hari umuntu ashaka kumubwira ati unajua kafulana mekupost tumushira kuri stats ntabura abantu ijya 24 nawe ntabura umuntu akwati urazi ko Bifes yakwifurije isabukuru gizo wabibonye yarantege papa nta nimero yibona ari Bifes ukagerageza kuraba kusanga ari byo ujya umuntu hari abagutushije hari ikintu wumvira mengo unashise n'ahantu ugomba ukorere directement marije zina ryo rirakugiye kumwe sanga umuntu ntanayambo muhura simvuze ngo bose dukora ubugenzi twese kuko nta vyeshera twa turimo mugabo umuntu ugasanga ntanayambo aguha umuntu mengo ntanakuzi umuntu murahuye ahantu ni ya Bifes ukamura mengo kwera abantu muri kumwe gashobona mengo urumva uramuravye ukuntu amaje gushanga ngo mvuza how come urazi nibaza wanashaka ubwo bucuti
ubwo bucuti kuba turi koresere si bwo bukenewe cyane. Yes. Navuze icyo bita patriotisme, kumva neza ko ibintu by'iwanyu ari by'iwanyu. Je naho utobunze indirimba neza wumvuza naho tutatuzinanye, ariko biramutse bishitse naho ico no hanura umuririmbyi wese cyangwa umu DJ ntavyo kwigira Jay-Z. Nimba uzi neza ko twahuye canke dufise aho duhuriye canke nzi ko dusangiye umwuga, mba nzi neza yuko turasangiye umwuga turakeneraniye. Yes. Jewe rero nimba jewe mu mutima wanje nta wibwirije gukora ico kintu, nta uza kunyoblige. Nico gituma ndiko ndavuga akarorero nama ntanga misi yose. Urashobora kuvyara umwana akabigisuma canke akaba umunwa rumogi. Yes. Uyo muntu nubwo abari kigaba kidashoboka. Usanze aho bariko baramuhushura yivye, uvuga ati uyu n'umwana wanje ni mumureke. Sivyo? Yeah. Rero nimba uri umu DJ canke uri umuririmbyi canke uri umu journaliste, urabizi neza yuko umuririmbyi naho baba bavuga ngo aririmba nabi canke bakavuga ngo umuririmbyi n'umuvuwayo arashwana canke nakarameze ukunukunuko, wewe uzomuvuze uravye ko ari umurundi gusa wiwanyu, wumve kuri ko kubikorera umurundi wiwanyu kandi bimukoreye uzo uri kuravyikorera, kuko twese dushaka iterambere ry'igihugu. Sivyo? Kuko niwaza kundutisha umunyamahanga n'umundi ni kwa kundi nyene tutazoba tuzi ibyo turimwo, tutazoba duha agaciro igihugu cacu, kuko patriotisme ntizohera kuri president, ihera ku muntu personnellement akaza akavuga ati jiki kintu ndumva ko gikeneye. DFTV dukeneye guteza imbere umuziki w'abarundi kuri percent zingana gutya na gutya. Yes. Jewe ndumva neza na neza ko atanumwe akwiye ku blaming uwundi, atanumwe akwiye gutegeka uwundi, ahubwo akwiriye kuvuga ati duhagurukire rimwe turabigikenewe. Mugabo kuvuga ngo wewe ngo urumuhimbira ntuzo kundamutsa kwera n'uvuza indirimbo zanje, uzozivuza ushaka ko wewe sindagutegeka. Umubosi wawe arafise ivya koblija kuko ni wazi n'umushara guhemba. Mugaje kwera ko ntaguhemba nzobigusaba, ndabigusabye ukabinyankira nta kundi nzobisaba ubundi. Urumva? Rero muri ico gihe Jaya kamonotera ni patriotisme gusa mu Burundi ntagiriho, guhera ku mufana, guhera ku journaliste, guhera no ku muririmbyi, guhera no ku mu DJ nta patriotisme tugira. Rero nico kintu dukwire kugirira. Umva, sinzi ko navuga ngo campagne dukundi vy'iwacu. Yes, duhagurukire rimwe twige gukunda ibintu vyo ngaha. Nimba uramaze kumva umuntu yadutse akavuga ngo ari nk'impuzu dufate yakoreye, nimba ari Kotebo, nimba ari inde, sivyo? Ikintu cyose kikorewe ngaha ucambaye bakubona kuri umubono kubera ko cakorewe ngaha, ahubwo wari ukwiye kuba proud yuko ico kintu cakorewe ngaha, ukakiratira n'umwetranje ukavuga ati mu Burundi turakora uturato twiza, turakora imipira imeze neza, ifoko nawe ndagutwara ukumvisha neza na neza ico kintu ni kibi. Umuririmbyi wawe urazi ko aririmba nabi kandi urazi ko ari mubi kandi urazi ko ari fise n'inzigo, ari umwana mubi, ariko uramushigikira imbere y'abaetranje ukavuga ati uyu n'umurundi wiwacu, ivyo mufitaniye mu vyegeze hari imbere yabo mukabereka yuko muri abantu bariko barashigikirana mushaka iterambere ry'igihugu. Sasa rero hagize kuza turinjirirana ba DJ mu batumiye mu radio badutuka, abaririmbyi bandeka amastati, ugasanga nta muririmbyi wo kwandika stati ari waratukana. Ivyo bintu bitura birengeye. Imisi yose ukasanga ikintu kidusubiza inyuma, iyi mihari nyene vyo kwama duterana amajambo, umuntu ariko aradising unaka kuri social media babika inzigo. Uretse n'ico abanyagihugu baraturezona, baraturaba kuko hari abacabwenge bakurikirana umuziki, ariko karabatu uyu muri nivyo ari hejuru y'abandi bose. Ariko turavye niveau yiwe ingene yitwara umengo n'umuntu agitangura. Bivanye n'ingene yitwara, urumva? Ivyo vyose vyafekta na wa undi mutoyi wawe, vyafekta n'uzovuka n'uzotangura muri 2025 canke 2030. Yes. Bisigura yuko rero hari umugani bavuga ngo inkoni uzokwitwaza mu busaza uyicukiri muto. Rero nimba ari ibintu turiko turabiba mu bantu yuko hari ugwango nakana nakabarankana, nakana nakafite n'ikibazo nanaka, hariho n'ababikreya nka showbiz atakintu nakimwe mupfa akaza kugira gusa nyene ngo bamuvuge. Urumva? Ego nimba mubikorana nyene mwenyene mukabikora business muri mwenyene muzi nyene muri ko making amahera mwabihurije ko it's good. Mugabo ukabuzi neza ko bikreya kugira ngo uje ngurondera ntuze usuranisha vukinya mwibutura, ni gutwara ibintu pore pore kubera ko mugisha wundi ntuzopfuronse n'ikimanya, urindira ivyo Imana kwihereye wenyene kubera ko wikanira umugisha wundi ukanyibuye. Yes, uko bimeze. Pete migani yo nagira ikura rero nivyo kubera ko wewe nimba uzi neza ko Imana itanga umugisha wawe personnellement, wawe wafanije ataco anza kukurako, ahubwo
hako noza kugupinga wewe hako noza kugukonkurence cyane ndagutuka cyane ndagufata nabi kubera nzi ico ndusha ndakwiyegereza wasi kugira umfate ukuboko mugabo ntuzije inyuma yanje uri bugende aho nciye hose uponda uturira uvuga nibi vraiment Bface challenge zindirimbo zawe katugaruka ku muziki wawe cyane cyane Bface challenge zindirimbo zawe keshi zikora basto keshi ugerageje kuri post z'ama challenge usanga ari abakobwa cyane nibo mufite n'ubugenzi bukomeye cyangwa ni bimwe nyene oya bazikora ntabo tuzinanye ahubwo n'abafana b'umuziki ni kuvuga peut-être abayikunze hama kandi bibagake bugi ibiririmbo vya rap kugira ngo uzobone umukobwa ariko arabifiringa muri video neza mugato uzatubona amanuze ama video menshi ama challenge akora abakobwa nico gituma ndiko ndavuga nanje nico ndavuga bavuze hip hop n'abakobwa bake bayikunda umva ko yoye nayisubiramo urantegera kwa ni ikintu kinasaba na soufre yes mugaga tubona indirimbo za Bface nyinshi challenge zikora abakobwa bo nibaza ko ari kubera indirimbo zanje nyinshi ni rap ariko nyene iri melodique ni kuvuga hariho rap kabisi genda ari Sharive ni November ni 28 November itagira ikorosi ni kurapura ariko jewe ndahindura ama melody muri rap ni kuvuga arashobora no kumva imistarine ikurikirana akaza yumva harimo akantu ko kuririmba juste ibintu nk'ivyo hama agafatamwe tujya tubiri canke dutatu agaca afata ka video kandi hari n'igihe abayikunda kuko imistari kenshi rap irarambirana cyane gose vraiment nico gituma wumva bujya kugira ngo ukore rap be hit uburi umuntu akomeye cyane rap naho burinde ndibaza urabazi bafite kw'imyaka baririmbye nta kuntu Diamond yari gucaza mucako Fitkin canke AY canke Professor J wowe uramwumva ko ari umurapera renze bajya bayankila bose ariko ugerageje kumviriza mu banyagihugu impact yazo sinini naho ntizirenga imbibe ziguma aho nyene urumva mugabo wumviriza aba baririmbyi bande bose baririmba ama afrobeat aririmba imistari ine agaca yisubiramo injiro zitanu sasa uja muri douche uri kurayivuza uvayo wayimenye ku mutwe ariko twe twiyandigira imistari indirimbo yanje ya mbere ya nyuma ibifise iminota mike ni 5 minutes ariko bobo ni 2 minutes 30 secondes urumva bisigura yuko rero rap urinze ubona umuntu ayikunda uri mukobwa canka arinde akobwa bakunda ibintu biri emotionnel biri bifise sentiment nyene nico kitangaje nyene ariko jewe kenshi swat mba ndiko ndavuga ibintu by'ubuzima ibintu vyo kwiyemera ibintu vyo guchallenginga vyo kudisinga abandi baraperi biki abaririmbyi ibintu nk'ivyo ariko ugasanga nyene muri we arayifirinze kubera peut-être ivyo bintu ingene iri muri dancehall kenshi ndirimba ndiko ndarapa muri style zitambika burya hajya na target yanje ndayishiramo no mu ba DJs mugabo rero ugasanga niba binezwe nico gituma umugani ingene nabivuze nta muntu numwe abategeka ariko biyumvire combien de fois umuziki w'u Burundi ukwiriye kumvikana ahantu hose kuko muri rya ndirimbo biri ku mutima bitanu nibuze kuyumviriza ndavuga ati ukwiriye gukora ikintu kwera ubare canka ama club buza nk'abantu bavuye hanze kenshi kwera ko umuntu wese avuye hanze cyo atavuye muri Kenya canka avuye muri Tanzania abayumva ashaka ko yosohoka ahantu bambere bakunda nimba ari Krista nimba ari hehe nimba ari inde nimba ari kiki nimba ari hehe ashitseyo akumva za ndirimbo yumvi wabo nizo ziguma zivuga zimwe za Sauti Sol nizo ziguma zivuga izo yarazihimbye wabo ahubwo wari ukwiye kumuhereza nibindi byo ngaha kugira azogenda afise inkuru atangi wabo avuga ati nimesikia kadogo hapa kana chana narumvise agapeti kakiri kucanke kande kanaka naka ingene imana rero peti ni mukari nipe namba yake akatangura kuguhuza n'abandi baririmbyi bahari canke arafise ico yo gusupportingamo mugabo muri ico gihe uzi neza ko umushikije mu byo yamenyere nigiye gishasha wewe umuzimanye kumushitsi imisi yose yamakeneye yuko bamuzimana yashitse ahantu hashasha urumva hano rero twebwe twicwa n'ingene tutamenya genre ningene nabibonye aba DJ bavuza indirimbo bakunda ntabwo bavuza indirimbo abanyagihugu bakunda bavuza izo bo bakunda abanza kuyikunda wenyene urumva rero muri ico gihe nimba ari ukunda ukwiye kwivugiriza iwanyu muga nimba uri kuvugiriza public urafise kwankisha indirimbo umufana canke ukayimukundisha wewe fani ugiye kuri no micro urashobora kuvuga ati indirimbo ya Bface kumengira afise ama contract amajwi kumenga ari hasi beat nayo iri hejuru urumva uwo mwanya umunyagihugu aza kukumviriza wewe fani arashobora no kuba yemera wewe gusumba ujya muri rimbi aza kumva ivyo wewe wavuze
kandi abijana uko nyene no mubaza kubiganiriza n'uwaza kubwira nakavuga ngo atungiye ndimbira bishe ariko iyo wayirepresent uvuga ati ingoma ni kali maze sikiriza wewe ugacuisubizamo nk'inciro nka zitanu agenda abwira n'ubundi muntu ko hari abantu badafise Android ngo aje kuri YouTube ayisubiremo hari nabo turungikira link agaca kugira ngo mpama mega nayo muko urumva sasa rero muri ico gihe rero kumvise ku radio uri kuraponda indirimbo avyakira uko nyene nawe yankuko nyene n'uwaza kubibwira vyankuko nyene kandi umva niko bimeze ku radio ugiye ukavuga ati umuririmbyi ku bisanzo ntandera fise ameze uku nuku agenda kwansa uko nyene avuga ahazoca aho avuga ngo itungo je kiyanda cane akakwanka nta namwe murahurira nitwo biheze ego kuko nababwiye katubandanye tugira kandi ducishijemo like nka publicité kugira nawe uriko dukurikirana ukaba wavuga ntireka nzane ihanisho y'ibidandazwa muri DFTV turaguha ikaze tubarizwa muri Ecosat nyuma kwa Kalede niho DFTV ikorera uje tuzokwakira neza amatwakire yo haisha y'ibidandazwa vyawe tushe kuvyerekana twari kumwe na Bface on the floor muri DFTV ego indirimbo yiwe ni ndabe niyo ndirimbo novuga yuko iri kuri trendinga cyane kandi akeneye support yanyu kugira ibananyiduza nawe arakeneye ujya muri yoni abandi bamaze imisi barondera nawe nyene arawukeneye cyane reka rero atubwire ama account ziwe mwo muronderera ko kugira buko muradukurikirana maybe ushobora kushize ku impande y'ikino kiganiro kavuga ati uyu uye nahora ndamwumva mu ndimbo sinabwa mubone corona rero yaratwiciye ibintu yarahagaritse business zose umva ubu ni kibazo umva James Games stress urumva nka anye numva ngo n'imitsi yaranze sinzi n'ingeno bivuga rero bizirero hari ahantu nkunda guhitana ka wine bahita kuri Vanic wine shop harama wine azimbutse nta handi nkora ubuye narahahinyuye reka ndagucishe wirabira ibiciro byaho nivyo bindengeye stress warushe yo wiriwe nyarukira kuri Vanic wine shop ugure ama wine azimbutse cyane ku giciro cyiza ni kuri Boulevard Doripona impande yaho Javana urahasanga ama wine y'ubwoko bwose tusibagereza Burundi warageze ahibereye usubira kubera iki nyarukira kuri Vanic wine shop DFTV Tunda Juhudi jewe ama konti yanje nkoresha ni kuri Instagram ni official Bface ama no kuri YouTube nuko nyene na Twitter nuko nyene uretse ikihinduki kuri page yanje ya Facebook ni Bface on the floor kandi vraiment aba followers bariko baraba benshi cyane ndifuza ko bagwira de plus cyane gose ndageze kugwira ko aba followers nibaza ko ari cyo kiko kiratuma na views zawe ziduga cyane kuko ino ndirimbo ndabe yarasize izindi ndirimbo apa na buisa na bubanza bana i distance yose yarakubise distance ikomeye cyane félicitations hama merci beaucoup turagushimiye Bface kwa na watwitavye abariko badukurikirana mubandanye mubafata mu mugongo cyane cyane abaririmbyi bakeneye support yanyu kandi ndanashimiye ama page mazi imisi mbona kuza Instagram bagerageza kuza baratora tudefo abaririmbira kwipantaro nimba Bface mazi imisi bambara sentire imwe burya bazokugira zoom biya bintu genda vyemera cyane ngo bituma n'abantu bari hanze bakurikirana uyo muntu bamugize ko ninde bashaka kumenya kugufollowinga cyane cyane abarundi bari hanze y'igihugu novuga ko mu mwaka guhera muri 2019 gushika aho tugeze
bagerageje kuba hafi y'abarundi cyane kuba hafi ibikorwa ibikorwa Yeah. byacu cyane cyane kuko ugerageje kuraba no kuri Instagram karaba ati abanfluencer bazana na hego mubona ko beshe ko barazana na hanze y'igihugu n'abarundi bari hanze y'igihugu bakeneye kuba hafi y'Uburundi ni kubera iki hariho ama réseaux sociaux social media zimwe zibereka ivyo dukora ivyo abarinzi bakora ivyo abajournaliste bakora bituma batuba hafi cyane ego turabashimiye rero reka tunge kandi tugushimire kandi Bface nibaza ko tusaka ni gutumira tusaka twitaho Bon nanje ndabashimiye ivyo bari kuravuga akarizo k'imene kiyagaho gahambije umuntu afise sentire imwe bayimukundira uko nyine umva ntari buje kwiba hakobo kumva bamukubise ariko ari yiba mugabe vomiye ko kare ntivyavugwa kare abaririmbyi mwaragenda kuri stage mwambaye ibyato bicafuye ukabuzi uko wari ufise show iyo show imaranye nk'ukwezi kose uzi kuzoya ufise show ugasanga watwaye express itabesuye mugubura nako hariho amapeshi hamaze imisa bakorerako akakubita zoom bagaba postinga bya mbije nabikunze cyane kimwe gusa batarengera umuntu akarenge ego ni vyiza biratuma umuntu yikosora kandi noneho mu artiste bo apana mu artiste umuntu wese ari celebre umuntu wese azi neza ko aje imbere y'abantu arakwiye kumenya yuko look ari ikintu kiri très important uzi neza yuko twese abantu barafise ama telefone baradufotora bagafatanya udufoto iyo nimba wambaye impuzu kuri concert kanaka ukayigarikana mu yindi concert itariki zingahe ivyo byose bikugaruka ko bimenye yuko abantu baba bariko barabibona so nta kundi urumva umuntu wese azogenda yimenya uko ari yimenye defo ziwe hama ikosora ya nkaba ndabashimiye nshimira kandi n'aba DJs bariko baradukurikirana nongera nsaba misi yose nama ndabivuga yuko hakenewe amanama hagati y'abajournaliste yes hakenewe inza nawe ko nabivuze ati je ndakeneye ko haza organize des conferences that's why ego ndibukana kiyagiye nkoze Paris ijya Paris canjane ku bantu bakora Paris ni vyiza kuko biya birahuza abaririmbyi si ture mufise nk'akantu ko murasangira musangari nyene muganira muhuza mufana wawe rakubonye Bface naro ndakubona kuri television ndakubonye amaso ku yandi umva hariho kwisanzura kanaka umuntu aba afise impentu rero hajya hariho gukomeza ibikorwa rero iyo namuvuze vraiment turakwiye kuboneka abantu benshi babifuza kubikora ivyo bintu bagahuza ikibazo nuko abaririmbyi namutumiye ngo fulana takuwa ngo musize kufika fenye fulani amna ivyo ni vya kera nta ngorane uko bigenda kose niyabigira azobaboneka ko ari wandi umuntu mubi uravyumva ariko iconzi coco imisi yose ibiganiro nivyo bituma ibintu byose bigenda neza kuko jewe sinzova muhira ngo nje kurondera fani ngo kugira ngo tuyage ibihanze umuziki w'abarundi en general mu gihe nzi neza yuko atamuntu numwe yaduhuje entre yanje nawe mugabo nimba hariho urana ko atama award ari VIP ahari tuvuga ati turaza guhura twese ngaha nta festival ziriho duhuriramwo ngo tufate tugiye hanaha turi kumwe tugende turayaga urana ko nabandi baririmbye batwara mu miduga bakagenda muri bisi imwe ivyo vy'ama showbiz nivyo vyica abantu ngo bamuhaye Prado wenyene ngo ni showbiz ubundi muririmbye ariko ara performinga ukumva ngo naka ngo ari muri vestiaire nibikunda Snoop Dogg arakomera amashi Chris Brown kandi ari umulegende araryoherwa ariko ara performinga yicaye haje imbere arabe ico ingene abandi bantu bari muziki wabo ingene uri kuragenda ariko ngaha ngo showbiz ukazabumva ngo naka ngo bamushize hari inyuma ngo aza kuza ngo hageze kuririmba ivyo bintu ntaho vyakabaye izo showbiz nizo dukwiye gutuza aba DJs bagara ngo naka ngo kugira ngo je ngo happy dufitane ikibazo mufitane ikibazo ariko wibuke ko ari umurundi wanyu ivyo byose birengere urumva rero muri ico gihe turafise abantu baturongoye muri Amicale des Musiciens turafise Obedea turafise abaririmbyi bakera ba legende barafise kuvuga ijambo bakavyumva rero turakeneye ahantu twamaduhurira ku kwezi nimiburi ku kwezi niyo hota uravyumva ku kwezi bakavuga ati uno musi twatumiye aba DJ abama companies kanaka twatumiye aba journaliste bama radio n'ama television twatumiye abaririmbyi twatumiye n'aba DJs twatumiye n'abafana baseruka cyane uno musi tugomba debate ku kintu cereka iterambere ry'umuziki umwe wese azogenda ashikirije ivyumviro vyiwe bavyandike ku yindi nama bavyandike uzohashika n'utazohashika bazobibwirana bazovuga ati burya rero ico twashise ko niki izo nama zizosubirira ya ma festival tudahora tugira kuko handi barazikora zizosubirira ya ma award tudahora dukora kubera ko ntaho duhurira ngo twicarane kandi je sinzoza kudodora kumuririmbyi kanaka ngo shaka tuyage ngo ibi nibi ndakurondeye tuzatuvugana business yanje nawe mugapano muziki w'abarundi kuko ntidufise droit yo kubihindura ariko mu gihe duhuye twese
nabajya abantu bumva bataduha agaciro abo bantu bashira abakuzine babo kuma pancarte hajyaye ngo nibo bariko barabarondera visibility kuri business kanaka ivyo byose bazokwiga bazovayo bamenye combien de fois umuririmbyi nubwo yoba Kenya afise icamaze kuri ntuze yiwe kuri puissance afise kwizina giwe kuri business ya visibility ya business ya ingene vyogenda sasa rero muri ico gihe ataho duhuriye umwe wese azokwama yigira je yizuku nyene duhura umwe wese avyimba asubira akavyimba aho rero nta nico bafise nta nico dufise sasa rero nta mpamvu nimwe nimba dushaka guteza imbere umuziki wacu nibaza yuko ata mpamvu nimwe yo kugimihari naka ngo naka niyo yabigize nta numwe ahemba uwundi DJ ni yavuze akarimbo ashaka uzomureke we nyene ni wazitora ikosa mu nyuma wone tizi ndirimbo mvuze zo hanze nta kamaro nakamwe kuko naho wavuza naka naho muri buhurire ngaha nta nayambo yoguha naho musaba audience ntazoguha lakini mimi utanipigia simu niambie blaza nataka unisupport niko na pari moja hivi nitakuja bana bien sana ariko wumvise neza na neza ko umurundi akwiriye kuza imbere ya vyose bavuga ngo nta wanka konkanye nagwagwaye ibihute ku mabere dushigikira ibintu by'iwacu tu apana ivyo kujyana imihari je nukuri ntawe nzosubira kujya imihari kimwe gusa sinzohora nzobivuga ni commentaire ndabirekuriwe ya murakoze hama ndabasanga izi ndirimbo yanje nshasha yitwa Agura ndi kumwe no mu DJ yitwa Cat Lose wo muri Runtown DJs iriko kuri YouTube yanje official Bface video yayigiye gusohoka vuba ni indirimbo yo gutamba kabisa yitwa Agura umuzingi munini Agura ya man yego turabashimiye cyane kuri kamera twari kumwe na Logic Jamal ebana turabakunda cyane bandanya mudufata mu mugongo bandanya mudushigikira hama mananye mukurikirana ibiganiro cyo kuri DFTV 257 ahanje tuzosubira next time nundi muri rivye bless DFTV Tunda Juhudi.